Kwigenekerezo rya 13 gitugutu ukumwa kutashe amakungu yama ahimbariza rimwe umunsi mukuru wahariwe kugwanya ibiza n'isibe. Hano mu gihugu c'u Burundi uwo munsi ukabushitse mu gihe hibukwa igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano no kugwanya ibihe by'ikiza n'isibe bukaba bwasohoye itangazo bumenyesha ko uwo munsi mukuru uzohimbazwa kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gitugutu no kuvuga ku munsi wa mbere utaha. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru umunyamabanga ntayegagezwa ajejwe iby'umutekano General de Police André Ndayambaje akaba yamenyesheje ko igisagara ca Bujumbura kikaba catowe kubera ko cama kibangamirwa cane nibiza n'isibe bituruka kuhindagurika ry'ibihe nk'imvura y'isegenya, imyuzurira, imiyaga y'ibihuhusi, isenyagurika ry'inkombe z'inzuzi n'imanyagurika ry'isi bibangamira abantu ibyabo n'ibidukikije. Bakaba bamenyesha ko ikarata y'amangenge atandukanye mu Burundi yerekana neza ko igisagara ca Bujumbura gihomba buri mwaka hafi imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika kubera ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe. Uwo munsi rero ukaba uzohimbarizwa mu gisagara ca Bujumbura muri komine Muha nk'uko bimenyeshwa na André Ndayambaje akaba ari umunyamabanga ntayegayezwa mu gisata cyo gucungera umutekano. Mukaba mumenya ko Uburundi bwama bwatakaje ibitari bike bivuye ku mvuga y'isegenya, ibihuhusi n'imyuzurira idasigaye inyuma. Kwigenekerezo rya 13 gitugutu uko umwaka utashe Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza n'isibe. Ngaha mu gihugu cacu ihimbazwa ry'uyu munsi rihurirana no kwibuka igandagurwa ry'inshungu y'ukwikukira bw'Uburundi umuganwa Rudoviko Rwagasore, arico gituma ryama ryungururizwa kurindi sango. Muri uyu mwaka uyu munsi mukuru mpuzamakungu uzohimbazwa igenekerezo rya 17 gitugutu muri komine Muha yo mu gisagara ca Bujumbura. Igisagara ca Bujumbura catowe kubera cama kibangamirwa cane nibiza bituruka kwihindagurika ry'ibihe nk'imvura y'isegenya, imyuzurira, imiyaga y'ibihuhusi, isenyagurika ry'inkombe z'inzuzi n'imanyagurika ry'isi bibangamira abantu ivyabo n'ibidukikije. Ikarata y'amangenge atandukanye mu Burundi irerekana neza ko igisagara ca Bujumbura gihomba buri mwaka hafi miliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika kubera ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro isekeza sendayi ndwi amahangiro ndwi yo ku myaka ndwi ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryaratanguje umwaka wa 2016 ihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza n'isibe. Muri uyu mwaka wa 2022 rikaba rishimikiye kuri iki civugo imburi inkingi yo guhangana n'ibiza n'isibe kubw'iterambere rusange. Ico civugo gifatiye ku ihangiro ry'indwi cy'umugambi wa sendayi 2015 bishira 2030 wo gukinga ibiza n'isibe ihimiriza amareta gutanga imburi hakiri kare n'amakuru akwiye kuvyerekeye ibiza. Kuva mu mwaka wa 2015 Burundi bwaragize utwigoro twinshi two guhangana n'ibiza n'isibe. Aha twovuga umugambi w'igihugu wo gukinga no guhangana n'ibiza wateguwe mu kiringo ca 2018 gushika 2025 uherekejwe n'integuro zirangurwa ryawo. Imigambi yo kwitegurira guhangana n'ibiza n'isibe ku rwego rw'igihugu, urwego rw'intara n'urwo makomine. Ikarata y'amangenge atandukanye yashize ahabona amakomine 50 abangamiwe n'ibiza kuruta yandi n'uruhombo rubiturukako. Ikigo c'igihugu kijeje gutanga ubutabazi bwihuta mu bihe bigoye n'ibindi. Iyo ntambwe ishimishije tuyikesha gushaka kwa leta ko kugabanya bimwe biboneka ubuhuhe mu bene gihugu n'utwigoro rutandukanye tw'inshuti z'u Burundi. Leta y'u Burundi ikabibashimiye cyane.
naho intambwe tumaze gushikako mu gukinga no guhangana n'ibiza ishimishije, impinga yoyo iracari ndende. Ni nako kanya rero ko gusubira gusaba inshuti z'u Burundi kubandanya zifata mu mugongo leta n'utwigoro twayo twose two guhangana n'ibiza, cane cane biciye mu buryo bwo gutanga imburi ku benegihugu bose mu gihe nyaco. Ihangame ugufashanya ku Burundi n'amakungu, ihangame u Burundi bukingiye ibiza n'isibe. Imana ibahezagire, murakoze.